Uno munsi mukamugiye kubana na jewe Hakizimana Gabriel ndabaha ikaze mu kiyago cy'uno munsi. Mbega uno munsi twateguriye iki? Uno munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ku bana bo mwibarabara. Umwana wo mwibarabara ninde? Umwana wo mwibarabara bitegwa niki kugira yitwe iryo zina ry'umwana wo mwibarabara? Mbega iyo amaze ku mwana wo mwibarabara ibibazo biturande. Ndabaha ikaze turebere hamwe bino bibazo by'umwana wo mwibarabara. Umwana wo mwibarabara nuwo wese atagira habarizwa, atagira haba akongera kimenya ku mikoro. Mbega bitegwa niki kugira abe canke umwana wo mwibarabara? Ashobora kuba atagira abavyeyi, ashobora kuba atabumbwe n'ivyo mu rugo canke yavutse yisanga mu mwibarabara nkuko twagiye tubibona yaratawe n'abavyeyi. Izo nimvo zishobora gutuma umwana aja mwibarabara kurondera ubuzima matse yagerayo ntibimubere nkuko yabigombya, ntaroranirwe agatangura kuba mu buzima bubi agahitamo kuba umwana wo mwibarabara. Mbega iyo bishitse akaba umwana wo mwibarabara ibibazo ahura navyo biturande. Umwana nuwe igihugu, umwana ni Burundi bwejo, niyo mpamvu akwiye kubitura ari wese umurundi w'umutima akamufasha. Na kare nta mwana n'ikinono. Nshuti bavandimwe ko muno dukurikirana akaryoshe ntigahora mwitama naho butaha.